Je simboregwa gusa ndakunda inzoga ivyo nibiranshikira kabisa kamwe gusa uzawumva nyene ubwenge bugiye haye nyene bitungana en fait nashatse kuragurira abo hasi nabo hejuru oya Jesse sinanga itegeko ry'abantu banywa inzoga kubera umuntu n'icupa biragoye kumukontrora kandi kaza ko umuhereza amategeko ahubwo bavuga ngo kami ka muntu n'umutima wiwe notice ingorane munyoye neza babongere igikuru n'ukuvomera bwa bucuti. Yesa bakunzi ba Stivi TV nkuko bisanzwe nkuko tudasanzwe tunanirwa no munsi ndabaramukije ndabipfuriza amahoro abane namwe abaherereye mu gihugu cy'u Burundi hakurya y'amazi ndababwira ati Imana ibahezagire cyane. Rero no munsi nkuko bisanzwe tubafitiye ibintu bikaze kandi bikomeye cyane kuri Stivi TV aho twakiriye icyamamare mu muziki ndundi muri industry y'u Burundi aho benshi bamuzi ku tuntu twishi tw'udukreateri dutagase cyane gose. Rero kumbure singomba kumuvugira ariko turagomba kumwakira kuri microphone ya Stivi kumbure aca bibwira kumbure bice bigenda neza. Rero reka twakira umutumire wacu kuri Stivi TV bice bigenda neza. Ego nkuko nabibabwiye umutumire wacu muramubona n'umutumire afise ruki nziza abona ashe. No musi dufise ibintu bikomeye cyane. Turabakiriye mwiriwe neza. Ego kubatakuzi ndazi niryo ryambere ushitse kuri micro za Stivi TV urashobora kwidondora ukibwira abakunzi ba Stivi TV. Abakunzi ba Stivi TV kambanda bahereze mwiriwe hanyuma nidondore nitwa Nemba maze hariya mu mahunja music abenshi bantazira Koreta cyo vyumva nawe right. Yesa uno musi twakiriye umuntu twita Koreta mu gisagara cya Gitega baramuzi ku izina Koreta niryo uno munsi rimuvumishije cyane gose za Bujumbura mu ntara zitandukanye baramuzi ku ndirimbo yitwa Koreta yaciye ibintu. Irya ndirimbo ayiririmbye ukiri ku ishuri nare nkiri umuyabaga nare nkiri ku ishuri. Ego ati yarakiri umuyabaga yarakiri ku ishuri. Uno munsi urashobora kubwira abayabaga bagenzi bawe yuko ko mubigemeye ko wavuye ku isoko. Shatoka zamani ametoka kumbure byaramaze kurangira ubu arafise uwo bari kumwe. Rero ndizera si Koreta nka wawe nyene waririmba ubu n'uwundi. Oya nujya nyene kuko sinigeze mpinduka ijwi sinahinduye style sinahinduye urumva nimebaki yule. Okay, ni wawe ndiyene. Rero no munsi ntitugomba kuvuga ku ndirimbo Koreta ariko no munsi hari akandi karirimbo kariko karaca ibintu hirya no hino ku maradio kariko karahitinga mu makarte memoire yababazehe usanga ariko bagenda batembagarirako na karirimbo kitwa icupa rimwe. Icupa rimwe gusa. Numvise umutamarare kavuga ati ngo icupa rimwe riraboreza hari abahora bikubita abiri atatu bagataha baboreye ariko nawe wazaya kandi kantu gashasha ati icupa rimwe riraborera. Kubera iki icupa rimwe riborera? Icupa rimwe riraborera bivanye n'umufuko w'umuntu. Bisigura ngo bavuga ngo usumira make n'uya Kenya ariko mu bisanzwe suko nimisiro ngo yasumiye make bijya nyene bayaronse arabandi bari musi yiwe abifuza ivyo bintu. Bisigura ngo icupa rimwe buragute kuko nimba ufise amafaranga y'icupa rimwe ugiye kurinwa ushira mu mutu yuko baye satisfait. Sawa hanyuma rero abantu dukunda kwinera inzoga musha mu vyumva utisororeye n'icupa na rimwe nuronka n'uguheza n'irindi mubwo maze kuyugurira hama ukigurira akacupa kamwe nuko bicaye bana gusanga n'abandi bagenzi bariko barakubona we sipi ni sawa wari ngahaye ni bakumira kandi gacupa urumva utawaboreye byavuye ku icupa rimwe. Ego hari abagenzi benshi bakunda kutubwira iyo musororeye akayeri kamwe cyahe nyongera imwe gaca avuga ati nta mugenzi ashobora gusorora icupa rimwe ngo nta nukuzimya inyota biba birimo. None nawe ko aciye uvuga ati icupa rimwe riraborera kubera iki wavuze ati icupa rimwe riraborera nawe byo bavyara gushikiura rwa gacupa kamwe uzawumvanye n'ubwenge buragiye kugira?
mu bisanzwe bavuga ngo akanyama kavuye ibumpa gato akayiko nako gace kava hehe ibunyongera ujya mu ntago hari intu z'icupa rimwe aza kukongera n'irindi bibana biryoha nyucu vyumve bitera biherera. Okay, ndavyumvise. Hari amajambo numvise muri rya ndirimbo, iyo wanyoye agacupa kamwe ukiyongera n'akandi, ariko kamwe niko urumva niko kaza kuba agakabura bwenge agasomborotso. Ari akantu numvise muri rya ndirimbo, umaze kugera mu rugo byashitse nyene ugasanga waborewe madamu igenda ca kwakira kubera iki washimye gukoresha turya duterme. Hari igihe nyene usanga ngo yakuvuga uti umuti kubera iki abantu twiheza agacupa naje ndimwo abantu twiheza agacupa s'il vous plaît. Urabe ko imbere yo kuja gutembera ku kabare wasize utunganije ivy'imuhira kubera wagiye hari akantu akadefo cyangwa utuntu wagiye utatunganije. Iyo rero ugeze urumva mvuga ngo agacupa kanyuma gatera amaganya kubera iki utangura kwiyumva mbese nza gutaha he madamu aza kunyakira gute ko nasize umunyu nta usumye ko nasize ibinabiriya ntabitunganije nja kwakirirwa gute mu rugo. Abantu benshi uzosanga mu kabare bibereye kuri WhatsApp bacuramye. Hata hari abantu benshi baba bacuramye bavuga ati none je ntasubunyene ni kibazo reka basi ndabukuntu nza gutansanga yasinziriye iri isije kuba kivumi na jasho. Ego uratubwiye ugaca usanga yene vyahaye kubera utigeze wiyumvira gutanga rasiyo, ugasanga abana babariko hariya bariko babaryambikisha inkoni nawe hariya aye wakubise n'akambere n'akakabiri. Rero iyo ugeze ku kanyuma naho uca utagura kuzungurutsa umutwe, eske mbega muhira bimeze gute? Mbega nawe vyo byarashitse biragushikira no munsi ndazi urafise madamu bikagushikira nyene ukakubita akambere n'akakabiri, ugeze ku kagatatu ukavuga ati noneho karabaye muhira bakatishije ntari bwatunganye bitegereze? Boje simboregwa gusa ndakunda inzoga, ivyo ntibiranshikira kabisa. Kamwe gusa uzawumva nyene ubwenge bugiye haye nyene bitunganye. En fait nashatse kuragurira abo hasi nabo hejuru ucu vyumva nawe nyene mu kirundi nyaco. Okay, no musa abakunzi birya ndirimbo agacupa kamwe karaborera n'ukuri. Ndabona batama benshi bariko bagenda bakubita amatrayi mwibarabara kandi kaya karirimbo kakunzwe cyane gose. Mbega wobahanura yuko boza barakubita dutatu cyangwa bogumiza kuri ako kamwe ko twumvise kaborera? Oya Jesse sinanga itegeko ry'abantu banywa inzoga kubera umuntu n'icupa biragoye kumukontrola kandi kaza ko umuhereza amategeko, ahubwo bavuga ngo kami ka muntu n'umutima wiwe. Bisigura ngo bayumvirize neza nuko baje kuri YouTube bandike icupa rimwe baze bavyandike babifatanije bayirabe banayumviriza n'amajambo n'impanuro zirimo hanyuma kubera nyine kami ka muntu ari umutima wiwe gutyo uzokuvumenga izo mpanuro yozigendera aza zigendere niko novuga. Okay, ego shoti Nemba turumva uravuze ati ngo sishobora gushiraho limite y'umuntu agomba kunywa inzoga imwe canke zibiri. Oya, none gerageje kukubaza ni hiyihe message wagombye gutanga kugwaruka kubakuze kuvuza ati sishobora gushiraho limite? Ni hiyihe message uvuga ati nagombye ku precisa kura? Message natanze message zibiri. Bon, natanze message zibiri. Message ya mbere ni yo ku ruhande rw'abantu dukunda gusorera abantu cyangwa abantu bakunda gusorera. Iyo uri gusorera abantu rero cyangwa iyo bariko baragusorera ntabareka ragusesako uko navuze mbo akanoti singorane munyoye neza babongere igikuru nukuvomera bwa bucuti igikuru nukuvomera iki ubucuti. Iyo ni message ya mbere. Papa yuko umuntu ariko araguheza inzoga ubona kumenga ariko gusesa ko gusa byonyine arafise ikintu arafise ubucuti abariko arakreya muri we na wewe nahagomba gushira. Hanyuma message igira kabiri nayo wagiye mu kabare witunganije wagiye wisuganije. Ikindi kibazo gusa gikunda kuza kuba ni ku bantu bubatse. Abantu bubatse rero na cyane cyane abantu b'abagabo uraje ko umugabo yosha gusanga ahereye lendi gushikira indi lendi atayasomye ariko atani kingo na kimwe abafise mugabo aba mama cyangwa abadamu riradiga avuga ati uno muntu we ashaje nabuze nayi umunyu mugabo iminsi yose aza amotereza inzoga nibitugane. No, hari abantu benshi babasanga nyene
muba mwitanyeho nuko cyangwa ugasanga uriko usororwa nabo wigeze guhereza igihe kimwe utibuka na wewe. Ego nshuti Nemba, turumvise irya ndirimbo wagombye gutanga message zibiri kububatse babagende mu kabare bisuganije, ahandi naho ngo ubugombye usororeye umuntu ngo uri kuravomera ubucuti kugira ngo ejo ugize urubanza ashobore kuguterera cyangwa ashobore kuhashika. Ego novuga ati ni message nziza cyane gose, ndetse kubari mu gihugu cy'u Burundi kubumva rujya rurimi rw'ikirundi. Ego novuga ati ukomerezaho, kandi ndazi hariho abagukunda, kandi uravyene bariko barayisubiramwo benshi ari ibyo bariko baratahura. Nshuti Nemba, uno munsi nakahe kantu wowe uri kurategurira abakunzi bawe nyuma y'agacupa kamwe? Musanzwe umu artiste ameze nk'umurimyi. Umurimyi ntiyigira afata vacances, ntibikunda. Oya. Kuko nimba hejeje impeshi haca haza mu ikindi gihe urumva ko biguma bikurikirana, ntitwiga turuhuka. Rero nk'ubu je nanje nk'ubu ndiko nandika izindi ndirimbo nuko, kandi bientôt ndasubira kwa Vishu, kwa papa, reka mvuge kwa papa mw'ijambo rimwe. Urumva ko bizoba bimeze neza. Ego reka mvuga ati courage. None uno munsi uri kuraraba mu muziki ndundi aho ugeze, hari abandi bavuga ati nk'aba petit frère wawe nkuko uvuze turafise papa, urashobora kuvuga ati namwe nimuze muri industry y'umuziki kumbure tubafashe? Industry y'umuziki bisaba tutiri kirazira ko wirera agafiki. Bon, no kuvuga ino industry yacu nigoreye, abenshi twagiye tubisimbiramwo, nuko tubikundishijwe nabo twabona ahana hariya, nuko hari n'abandi benshi baciye bagira ubunebwe, ugasanga nyene ntibateye babiheba, ahubwo bafashe uruhande rumwe, abariko baca bizizira, mugabo ibindi baca barabanza barabireka. Abadukurira cyarazira kikanaziririzwa yuko ushaka kuvuga ko uri umuririmbyi atari muduri uzi no kuvuza. Oya, ntivyakunda. Ntabwo kiriye wewe wobugerageza kuvuza umuduri? Bon, umuduri ndabugerageza uko ni je papa aravuza umuduri. Niyo ensima novuga yuko nakuze mbona, donc yari ensima nabona kandi rero nayibona ku bantu benshi ahana hariya. Ikembe yariyo ensima y'uwanzi nabona ntabwo kwigirako. Urumva urafiseho bivoma muri famille, urumva hari ababikotse, hari abadusanga muri famille atanuzi gukora, atanuzi gukanika ingoma. Mbega bo byoca bigenda gute, wobahanura iki kugera uno munsi? Ikintu agikunda hamugikunze ukacitangira, ukagihereza akanya, hanyuma ukaraba ni impamvu nyabaki bino bintu bijamo. Hanyuma mfise perseverance imeze gute, igera hehe. Ego ntaguciriyemwo, uno munsi yo ndirimbo ukeneye kuyironka yo kwandika gute? Kuri YouTube, Facebook, nizihe mbuga uno munsi wowe ushirako ibikorwa vyiwawe bonyaruka kubitora? Bon, je nkunze gushira kurunze kuri YouTube, hanyuma kuri Facebook nankunda kwacisha ama link iyo ndirimbo cyangwa ibikorwa vyiwanje. Indirimbo icupa rimwe uko nyene yitwa icupa rimwe, navyanditse ndabifatanije, nafashe ko ari nk'izina y'indirimbo yanje. Naranze kongira ngo icupa hama ngo rimwe. Nanditse icupa rimwe, uko bivanye n'uzaye n'utuvyuzi yoba iriko irashikira, wanditse icupa rimwe juste nyene ukavyandika bifatanije, baca biguhereza. Sino ni icupa rimwe by Nemba. Okay, aho ni vyiza. No munsi ndazi urafise abariko baragukurikirana, urafise inshuti n'abagenzi, ugishirako igikorwa cawe bica binyaruka. Urashobora kubwira abataraba abakunzi bawe bakagira subscribe? Il faut que subscribe, ndavyibagiye ko nayivuga. Subscribe. Il faut que baba abone umwanya kumanya, kandi bakakwiragiza nuze link y'uwanje nkuko nkunda kuyitambaza ahana hariya. Hanyuma na cyane cyane ababifuza yuko Nemba bamukoresha mu activity ayana hariya, kuko je sindirimba gusa. Oya, nimba rubanza kunda ko ndakuryohereza mu rubanza, nkuko abandi bahora kunda kuntuma ko cyangwa kumpamagara, nkabibafashamwo, n'imbaraga hembo tuvugana tugahembana, nuko kuko nico tumariye abantu, nico tumariye abafana.
fuko dufashanya bakamfasha ibi nanje nkabafasha biriya nuko turakeneraniye. Sawa sawa. Ego turagize ikiganiro cyacu. Mbega uno munsi ko nabonye irya ndirimbo icupa rimwe waratambishije abakobwa beza kandi n'indirimbo mbona iriki yakozwe mu masanamu meza cyane ari ku rwego rwo hejuru. Mbega uno munsi iyo uri kuragenda muri quartier nta tundi tudada tuvuga ati compa shoti Nemba nige mbona ari bogari tukagomba kukwandikira utumessage turi romantique bigatuma umugore wafuha? Bon, ivyo sishobora siniga ndabiheza kandi kuko vyumviza kubera mba ndiko mpangana n'ubuzima bw'iwanje kandi ivyo nimba vyo babiriko biraba cyangwa vyo babiba nta muntu yobimbwira kamwe. Oya. Okay, mbega sinkunda kugira. Ego. Barabizi none. Ego, mbega uno munsi umuziki urawufata nk'akazi. Madamu wawe ntiyoba afuha abonye harimo bajya abakobwa igende batamba kavuga atagiye muri ico team? Yofushe mu gihe yobona ivyo nkora bitigira bijimbe cyangwa taco byigira bimumarira. Ubundi bwo umuziki niyo rasiyo yiwanje, umuziki niyo nzu yiwanje, umuziki niyo mpuzu yiwanje. Nubwo abantu benshi batabibona ariko jewe cyenda bizirikana nije nzi impamvu mba mvuga ayo majambo. Ni nayo mpamvu madamu wanje ivyo cyangwa n'ubutari madamu babinyubahira. Ego reka mvuga ati kabitahura n'umugisha mu rugo kandi birameze neza. Gira ko ndagiza mbega abana uri kuraronka no munsi sinzi uko umufise cyahe ejo ugasanga hariho bizoza. Mbega urifuza yuko nabazo b'umuririmbyi? Bon, musanzwe ni nkuko Gatumye higeze avuga ngo agomba nkubitire kuri domaine y'inaka. Ahubwo gusa umwana urabanza ukamureka akigira shwa y'ivyo kuko musanzwe biragoye kuzatamura intuze mu muntu utabanje kuburaba ukuntu abigaragaramo. Ubundi bwo washaka kwafinisha nimba bacisha nk'ukurenze maze bakabatora muze muri concert kuraba uko bavyakira. Aho niho bihera. Ko natwe twage turabikundira ku bandi. Sawa sawa. Ego Mr. Shoti Nemba ndagushimiye cyane gose. Ariko hari abatarabona clip y'indirimbo agacupa kamwe kandi batari bwakubone ariko baba bakuzi kwijwi. Ndagomba ugira kusezera ucu baririmbira kaya karefre gato y'icupa rimwe kugira ngo bamenye neza uryari Shoti Nemba turumvise ryaju giwe bamenye neza yuko yariwe wari kuri micro ya Stivi TV. Nilete boke mvange na songo zitaniua kweli. Icupa rimwe riraborera nta kibuzayo, amacupa abiri ukumva ushaka utuyogayo, amacupa atatu ukumva ugomba umugoreyo, bigeze imutwe ugahinduka marayikayo. Yes, yes. Thank you. Yes, Mr. Shoti Nemba reka vuga ati impano yawe ikure kandi benshi bagufollowinge bandike kuri YouTube icupa rimwe mu majambo yose ata espace irimo kumbure bice bigenda neza. Shoti Nemba sezera abakunzi bawe. Bakunzi biwanje n'abakunzi ba Stivi TV ndibaza ko tuzosora kandi kanya tukaganira. Ariko ndabasabe mubanze mwihutire kuja gufyonda kuri subscribe kugira ngo ibikuba bya Shoti Nemba bibandanye bibasikira uko muvyifuza. Murabizi ko ndi umwana wanyu, ndi umukozi w'iwanyu, mbwizo gukora ivyo mwifuza nubwo ntoshobora kugira gusatisfeza bose. Thank you. Ego yesa murumvise kiri ku mutima kwa Shoti Nemba aravuze ati mu following natwe mudu supporting kumbure bigende neza. Rero turamushimiye Mr. Shoti Nemba twakoranye neza uwo twita Koreta kumbure Imana imuhezagire kandi ashike aho yifuza gushika. Rero bakunzi ba Stivi TV tubasaba ya support nyene mugire subscribe, comment, like na share ndetse no kwa Shoti Nemba mubanda ya mubikora ahasigaye uhora abahezagire. Ciao ciao.